Guys, waruzi ko iyi telefone mubona iyi fise ngaha ushobora kuyihindura telefone y'amatushe. Ukayihindura telefone y'amatushe ku buryo ajya amatushe yose kuri yaga telefone k'amatushe aza kiyafisha ngaha. Murashaka ndabigisha ku trick. Ndazi ko abantu benshi murakunda ibintu vya technology, ariko nawe telefone yawe ubigira ukayihindura k'amatushe, washaka ukayihindura Android, biraryoshe. Ciza nuko atacho gica muri telefone yawe. Tujane gatano kuri gatanda kuri ko bikorwa. Muriko murabona ngaha jewe telefone yiwanje namaze kuyihindura aga telefone k'amatushe. Iyi ni Android zijya zigezweho namwe muzi, nahinduye aga telefone k'amatushe ka Nokia ko mu 1000 guys. Kano gatrike n'akantu k'ubwenge ku buryo ushaka kugashiramo telefone yiwawe umuntu kamutungura abonye yimereye nkuko bikagaragaza ko umusirimu. Rero guys, imbere yuko dutangura ndagusabe upartage ino video ku bantu batanu. Ucuraba ko amaze gufyonda suivre canke follow niba warabikoze uri umuntu w'umugabo wubahwe. Reka tugende ndabereka ikigwa cyose tuzoze turibanira hafi ngaha twiga ibintu vy'ubwenge gusa. Je ngaha nkurikiranwa n'abantu baciye ubwenge gusa. Tujane ndabereke guys uko bikogwa. Ubundi telefone yacu iba imeze nkuko, ariko fendofe bikayihindura ijya Nokia. Rero waza kuza hano muri application ya Play Store hajya duteresha ama application, urondere kano ka application ni gato cyane guys. Nta muntu kaza gutera ubwoba, bakitwa Nokia 1280 launcher. Umaze kugateresha guys, je murana ko namaze kugatora, ngaka je namaze kugatora, ushuza kugateresha ni gato cyane. Ndaza kubereka uko babishiramo n'ukungene babikuramo. Rero guys, reka tugende turabe kano ka application, reka tugende tukarabe tukinjiremo. Guys, reka turabe aka application kiwacu henga ka Nokia, reka tukinjiremo turaza cyo tugaha uburenganzira gatangure gukora guys. Murabona ko ngaha deja umaze kubishiramo guys, umaze kubishiramo ku buryo ushobora kubikora neza cyane, ugatanga telefone kawe na Nokia kibereye ngaho. Urabona guys ko bimeze nuko. Rero mu kubikuramo tudatevye mugeme mwibutse gukora partage guys. Mu kubikuramo uraza kuzufyonda hano hagati nyene hajya barondera amawusyo, hamucuza kuri ka application ka ukarabe kame ka Nokia hengaka ucugafyondako ucuvivura hano hejuru ugakureko, urana ko bica bivamo. Rero guys, nakantu k'ubwenge rero ukaba utarafyonda suivre canke follow bikore nonaha, ariko sinorangiza ntaberetse ahantu mushobora kwikurira ama telefone azimbutse ku giciro gito cyane. Abeshi bamaze kwishikira ku isoko barabonye yuko tudandaza ibintu kuri promotion guys. Ndabibutsa yuko ngaha muri commentaire hariho groupe WhatsApp kuri wa muntu afise ikibazo arashobora kuza katurondera yifuza kugura telefone cyangwa wifuza ko tugufasha ikibazo cyawe runaka muri telefone wawe waragize, urashaka kuturondera tukagufasha guys. Kubwi kibazo gihanze abantu benshi hano mu Burundi kugura ama telefone atizewe, nabazaniye mu kibanza mushobora kugura telefone zizewe, aho tuhasanga ama Samsung, ama Redmi, ama Vivo, ama telefone meza cyane. Tubibutsa ko n'ama machine meza, ama HP ku bwoko bwiza kandi ku giciro gito cyane. Urashobora kuza tukaguha telefone imeze neza kandi tukaguha garanti, tukwemeza yuko izi telefone ni telefone ziba zicekinze neza, ziva mu bibanza Burundi Tech Market Ideal E34. Nimero muri commentaire irimo no ngaha ibona kuri screen, washaka kuturunda tukaguha telefone yizewe ku giciro kandi gito cyane.